Sio yasivyo banyigisha twagiye kama una gwede basi go down. Yes twakunzi ba explosive turaza guhereza kuri no nkuru isanzwe iri kiravugwa cyane muri industry canke mu kuvuga nyinshi ngurukana bumenyi. Ni kimwe mu somborotse canke mu nyandurutso y'ibintu bimaze imisi biriko biravugwa by'aba influencers kuri zino mbuga ngurukana bumenyi. Nibaza ko tuzakugaruka kenshi canke cane ko vyavuye ariko haradusa imvururu canke impari uzukungene embega influencer akwiye kuba ameze gute, akwiye kwitwara gute, ninde akwiye kwitwa koko iryo zina ry'umu influencer biciye muri imwe mu ma media asanzwe akorera hano mu gisagara ca Bujumbura. Barerekanye urutonde rw'abantu bari mu higanwa ry'aba influencers bagiye kuzohiganirwa agashimwe kanaka, ariko abafana b'umuziki w'u Burundi baba no muri abo bantu bwabo bitwa ba influencer bakaba batayibonye kumwe. Bamwe bakavuga bati bashize abantu batabibereye mu gihe hari abandi bantu babibereye batarimo, bakabona ko koko hari kudatahura cyo kimwe mu bantu bategura ibintu byinshi babiriko birabera muri kino gihugu cacu na cyane bateguye kino kintu c'aba influencer. Ukuntu mu influencer akwiye kuba ameze ni amyidogo yama yabaye muri kino gisagara ca Bujumbura cyane ku ma competition menshi yama yateguwe, biva kuri peut-être kudatahurana ku bantu baba biteguye kubera bashobora kuba batashizemo abantu babimerita canke bikaba byanashoboka hakaba hariho akamwe na mama kama kakozwe mu bintu nk'ibi vyama vyabaye si Burundi gusa ndetse no kwisi yose vyama vyabaye ugasanga habaye kamwe na mama. Ni muri ico kiyago nyene tuza kuyaga ko nibaza ko mukanya tuza kubaha n'umurongo kugira ngo mushobore kugira mwebwe namwe ubwanyu ico mu bivuze ko bamwe mu bantu bari muri iryo higanwa ry'aba influencers bambere bariko barahiganirwa agashimwe. Benshi muri bo bavuga yuko batabimerita, abandi abafana bavuga ko batamerita kubibamo, abandi bakavuga bati banaka bari babimerita kuba babirimo mugabo ntibabirimo. Mbega twumvise umu influencer twumve inde abameze gute, akwiye kuba ameze gute umuntu kugira yitwa umu influencer. Ndaza kugerageza kwiyumvira ukungene ushira iryo jambo mu Kirundi nubwo kuko bigoye kuronka amajambo amacinga canka kwiranye yo kukivuga neza. Umu influencer ni umuntu afise ububasha amaze kubaka, sububasha bw'ingabirana sanzwe afise n'ububasha yubatse canke yubakiwe n'abandi bantu, aho asigara ari icamamare bifise ahantu kure ijambo ryiwe rishika. Kandi apa yo kuba afise ahantu kure ijambo ryiwe rishika abwirizwa kuba azwi cyane, abwirizwa kandi kuba afise sinzi ko navuga ijunja n'ijambo afise gukurikiranwa n'abantu benshi, ibiharuro byinshi by'abantu bamukurikirana canke igitigiri kinini cy'abantu bamukurikirana bazi banafata n'umwanya wo kumviriza ibintu ariko aravuga ko arashobora kuba ari umuntu afise ibintu avuga muga kwera kuba ari ibintu bitari somehow important ugasanga abo bantu niba bita ku mwanya ngo bavyumvirize. Influencer ni wa muntu afise ikintu ashobora guterera muri societe canke ikintu ashoboye guhindura muri societe. Kidi influencer canke influencer abashatse kuvuga wa muntu ashobora kwambara impuzu, nimba yambaye impuzu nk'iyi wanje akayambara kabiri gatatu ukazosanga muri societe hari abandi bantu bariko barayambara canke akavuga ikintu akavuga slang ugasanga abandi bantu bayifashe, ugasanga abandi bantu bayikunze, ugasanga abandi bantu bayishigikiye. Hari abantu twigeze kubona muri Buja Flavor benshi basubasha nk'ubwo handaza kuvuga nk'abantu nka Simbizi Wasemavumba yigeze kuzana uduslang ngo ivyunguka ugasanga gasigaye gakoreshwa officially mu gihugu cacu, haba n'abapapa n'abamama bakubwira ati nkeneye ivyunguka. Nuwo mu influencer ategezwa kuba afise abantu benshi bamukurikirana kandi bumviriza bafata n'umwanya wo kumviriza ivyumviro vyiwe n'ibintu ariko aravuga. Muri kano kanya abantu benshi baragize reaction kuri kino kintu, andaza kuvuga baririmbyi benshi ba Dramati aba journaliste nka Boss for real. Dramati yaravuze ngo those influencers, oh my god, sorry guys but before coming out with names mwari kubanza kudutahuza uwo mwebwe mwita umu influencer. Ni kudatahura co kimwe mbega umu influencer yarakwiye kuba ameze gute. Boss for real yaragerageje nawe nyene kwerekana yuko atabishigikiye ngo hari liste mbonye aba influencers bari muri award just 1k ya abone kuri IG
you become an influencer mu Burundi ni kudatahura kume kino kintu mbega ku bwanyu umu influencer abameze gute mbega koko bagiye abantu mwashize mu baragerageje no kuvuga amazina hanza gusubiramo y'abantu bari babirimwo koko batabimerita kandi habonetse imidogo idasanzwe yo kubona yuko hariho akabonero no kuta tahura cyo kimi ibintu ku bantu bateguye bino bintu DJ Crew nibaza ko baciye hirya no hindurara abantu benshi baragitse ikintu babivuze ko ba Mokenzi abantu benshi aba journaliste benshi bagiye batandukanye aba journaliste nka Ozirakoze aba photographe nka Jiminzi abaririmbyi benshi bagiye batandukanye ba Smith wowe ku rugezo rwawe ubona gute nibaza yuko ikintu cyo kuba dukora ibintu tudatahura neza ugasanga tuko turakora ibintu tudatahura neza buri mu bintu bisubiza inyuma industry cyane cyane umuziki kubera industry y'u Burundi kenshi abanyamuziki nibo benshi yes biri mu bintu bisubiza aba artiste inyuma n'uruganda rwacu rw'umuziki n'amafilme n'ibintu byose byaba abantu bakoresha mvabwenge tuvuge ça veut dire quoi wewe urateguye ikintu utazi cyo gisigura ugikora hama ugasanga uri kurashiramo amakategori utazi neza icyo asigura ahadoje kuvuga yuko hari abaririmbyi ngaha tuzi bafise ndagwe nk'akarorero hari abaririmbyi ngaha dufise ari aba artiste musicien mugabo ataraba influencer ndagwe nk'akarorero araflow barigeze kumuvuga ko yes arafora umuririmbyi akshoboye azi kuririmba neza cyane mbwa ku marezo sociaux ntabwo ari umu influencer donc marezo sociaux urabona yuko imbuga ziwe zidacangamutse kibanza gito ariko mu mitima y'abantu uvyerekeye kuririmba call it the magic umuririmbyi kandi n'umu producteur yes ugiye kuraba mukiba yarafise kibanza mu mitima y'abantu mugabo ibintu vya rezo sociaux ntumubwire ni benshi cyane bameze uko twadufise twako rally Joe urabona yuko rezo sociaux wewe harona amarezo sociaux muburako mugabo ugiye kuraba abafana arabafise yes ni benshi tudondagura ngani twobamara Emerson umuririmbyi akomeye kandi afise n'indirimbo nyinshi zihitinze mugabo ugiye kuraba amarezo sociaux yiwe yipostinga nka rimwe ku mwaka cyane ofeti DJ kungerageje kumviriza yes rero nibaza yuko umuririmbyi n'ubu avani hasi tugiye kuvuga amarezo sociaux urabona yuko gusa iyo bavuze aba influencer bavuze aba bantu bose ndiko ndagwa nk'akarorero ngaho ni kuri kote y'umuririmbyi rero umu influencer nibaza ko ari umuntu akora ibintu vyiwe byose usanga biri ahagaragara biba biri amaze kugira ikibanza kinini afise peut-être ikintu ashoboye kubibaza ko akavuga ni jewe mu Kirundi jewe ndashobora kwigisha abantu ikiniki kuza ndakora ikintu gutanga impanuro cyangwa kwigisha karanga ibintu byose bivanye n'ikintu wewe wafatiye ko gitandukanye n'icabandi ku buryo abantu bashoye kuza barafata umwanya wabo bakaraba ico kintu wewe ukora ku marezo sociaux cyangwa ku bindi byose mugabo ugasanga ukurikirana n'abantu benshi kandi bagakomanta no gukomanta ibintu by'iwawe yes niko genda gitahura yes antuka ukuntu genda gitahura abandi bashe ko bagitahura gusumba ngaho je bafise reka nsabe imuhinga bw'ivyuma tukiko turabandanya tugira ico tukivuze ko batuzaniye numero kugira ngo n'abakunzi ba explosive batwandikire haba ama message ukuntu babibona mbega ku bwawe iyo bumvi bavuze umu influencer wumviki nabahe ba influencer ku butaka bw'u Burundi nka batatu ba mbere wemera uvuga ati bano vraiment baramehita kwitwa ba influencer kuri buno butaka bw'u Burundi bivanye n'ibintu bakora bivanye na visibility yabo DJ ndanakwibutse yuko bino ari ibintu bimwe bizokwama bitera impari mu gihe abantu bategura ano ma competition canke bategura ibintu vy'amahigana mu Burundi bashatse kwikorana ibintu canke kubikora uko bavyumva batisunze amategeko yavyo batabanje kwegera abantu bametriza iyo domaine ngo babafashe ubundi iyo ugomba gutegura ikintu nka bino bintu vy'ama competition biba bifise ikintu kinini yabizagufasha muri societe y'u Burundi ubwa mbere ubanza kwiyumvira yuko udakwiye kugira abantu uburenganije uciye intege n'abandi bantu hayi kibanza batamahita badakwiriye aho iyo ushaka kubikora neza muri ubwo ruhande yes allo
ushaka kubikora neza muri urwo ruhande ucurondera ico bita aba professional abantu bari professionnel muri ako kazi bazi koko kuraba nk'ubu bari kurondera abantu bazi kuraba no kumenya mbega umu influencer ninde akaba aribo baje imbere bafatiye mbere mu kuja gutegura bino bintu kuko ubundi tuzokama dusanga turiko turasubiza inyuma no gusanga hariho imyidogo myinshi idasanzwe kuko aha ndiko ndavuga abantu benshi cyane kuri zino mbuga ngurukana bumenyi bashatse kwerekana ko menga bari contre cyane ya rino higanwa ryateguwe n'imwe mu mamedia ari muri kino gihugu cacu. Yes, hello. Yes, mambo vipi? Ndashima Imana mutama wanje, nawe ni sawa? Ndashima kabisa. Urinde utwakuye urihe? Umutama kaja mu mbaba. Yes, hey. Umutama kaja mu mbaba Ingozi. Ingozi. Yego. Hewe mbega ndakubaze. Wewe urazi umu influencer icari ico? Nacuzi. Abantu batatu wewe ukurikirana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi cyane uhora wandika ukagenda kurondera n'ivyo bapostinze yamaze kunyerera. Yes, nagoma ngerageze kumwigisha no kumutahuza icari ico. Nivyo bakwiye kugerageza kurondera abantu bametriza carrière bametriza ivyo bintu kugira ngo bashobore kubafasha kugira ngo ntihabe imidogo no gucana intege no gutana ko ishavu nibizizi ku bantu bamwe bashobora kuba bakoze ibintu. Yes, nariko ndavuga umu influencer ni wa muntu usanga ibintu vyiwe petetre vyinshi ubuzima bwiwe bwinshi. Yes, usanga buja ku marezo sosio kandi bwatira abantu benshi. Yes, niko ntari bwaheze kuvuga kandi ni wa muntu umuntu arashe kumuririmbye mbwa ugasanga so umu influencer cyangwa umu influenceuse bivanye n'ingene yifata ku marezo sosio cyangwa ku bindi bintu byose akoresha. Rero nibaza yuko turafise abantu benshi tuzi bataririmba. Yes, hello. Hello, mambo vipi? Urameze neza ga umusaza? Yes, urinde utwakwiherereye hehe? Yewe merereye mu ntara ya Ngozi? Ngo niho merereye. Okay. Bayintwaheri ku Gasaka kwa Inarunyonga. Yes, twariko turayaga kuri bino bintu by'aba influencer kubgawe iyo bavuze umu influencer wumva iki ga papa wanje? Mugerageje nkuko murako murakivuga. Yes, nkuko murako murakivuga ngerageje kuvyumva ariko ndamerita nkuko cyumva jewe. Yes, Burumengo arimo nka Satbi. Kwa mu bantu bakurikiranwa cyane gose. Cyane Satbi wo mwita influencer. Wa kabiri undi muntu ushobora kubona kurikirana cyane gose arona Dramati gerageza cyane. Wa gatatu yo mbona akurikirana cyane gose. Wa gatatu nawe ninde? Twirengagije abaririmbyi kundi muco w'abandi bantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ubu nari nk'abandi wo kwita aba influencer uravye ingufu bagira muri societe y'u Burundi hatarimo abaririmbyi. Sinkunze gukurikirana mu bintu byose kwa Facebook niyo nkoresha cyane gose niyo ndaba abantu bahora bandika ibintu kuri Facebook. Yamaze kunyerera ntacu bitwaye. Turaza kugerageza kumviriza n'abandi ico bavyiyumvira ko wewe yashimye guhagarara ku ruhande rw'abaririmbyi amaze kubona bafise ingufu nyinshi kuri social media. Aravuga Sabi, aravuga Big Farious, yongera aravuga na Dramati, aravuga ko kubwiwe ari abantu amaze kubona ko bavyitwaramo neza ku mbuga ngurukana bumenyi. Sinari bwaheze hari n'abandi tuzi nk'ubu ndagwe nk'akarorero. Yes, hari umuntu atazi Grand P. Nuvuga ko ari umugabo yavukanye ubumuga. Uramuzi ubumuga bw'ubugufi ya muto mutuku baramuzi. Ugiye kuraba ababona afise ababone afise abantu benshi cyane amamiliyoni y'abantu. Yes, yakundana n'umukobwa amusumba uburebure agera ngaha ku maguru yitwa Edox nawe ugiye kwiraba yari umu influencer muri Afrika bafise amamiliyoni y'abantu babakurikirana kandi bataririmba ata bintu na kimwe bakora. Yes, ugasanga ibintu byabo byose bakora bituma baronka n'amakontra akomeye kugira ngo bamenyekanishe ibintu. Ndavuga ngo ngaha mu Burundi
ndaje kuvuga nka hozi n'umu influencer n'umu journaliste ariko arafise impact nini ya muri societe. Turavuga nka Simbizi wa Semavumba, turavuga nka koresha umwanya, ni benshi. Hari umuntu agerageje gutanga ishimviro ciwe ngaha kuri message munabandanya mutwandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero nyene turasoma message yanyu. Aba influencers ba mbere mwemera nka batatu ba mbere canka abantu mubona bavyitwaramo neza kumbuga ngurukana bamenya shoye kugira ikintu bashoboye kwitirirwa iryo zina ry'ubu influencer. Yavuze ngo nitwa Lorca mba Nyabugete. Salut Lorca, tu vas bien? Hama aba influenceur batatu nemera ni Mokenzi for the first tape, aka Mad Girl hamwe na Ozi Irakoze na Kimnana. Yes, aba nibo yemera cyane kubwiwe Lorca. Merci beaucoup n'abandi bantu munaza kutubwiraho umusanzu umemera hano kuri zino mbuga ngurukana bumenya. Rundi yanditse ngo ndabahaye mwiriwe ni Shadrack muri Mutima Bar. Nibaza yuko asanzwe ari umukozi wo muri Mutima Bar. Shadrack yambu n'abantu mwese muri ko murateramira muri Mutima Bar turabataje kuri Buja TV, turabakunda cyane. Ndabatondekeye batatu. Uwa mbere ni Big Farias, wa kabiri ni Simbizi wa Semavumba, uwa gatatu ni Edison Ndayahoze. Kubwiwe aba batatu nibo ba influencer ba mbere yemera kandi abona ko bakwiriye kwitwa iryo zina ry'ubu influencer. Muraza kudutelefona mwongere mutwandikire n'abandi mutange ivyumviro vyanyu ku bantu muri ko murabona mbega mubivuze mufatiye kuki kurabo, mubivuze mufatiye kuki kuko akenshi na kenshi urasanga aba influencer nababwiye niyo abantu baba bamaze kugirana impact ni barafise ibigwi, barafise amateka bakoze abatribuwa kwitwa ba influencer. Bisigura nka Simbizi no vyemera ko Simbizi yamaze nabahaye akarorero. Simbizi aramaze kuzana amaterme menshi agafata mu gisagara ca Bujumbura tukamenya akaba popular n'abandi benshi nka baba bafite ibintu bamaze kuzana. Mbega abo muri ko baratubwira n'ivyahe ibintu bamaze gukora. Murabona yuko muri societe y'u Burundi byinjiye mu bantu canke niya impact bamaze kugira muri societe kugira ku bwanyu mwumve yuko bakwiye kwitwa influencer. Mu minota mike dusigaranye turakira ivyumviro vyanyu. Allo akanya tunda tumeranye nehera garutse nagiye bitwaye papa karibu cyane. Nari ndiko ndakubaza ku ruhande rw'abantu atarabaririmbyi tubanze twihoza abaririmbyi gatoyi ku bandi bantu bakoresha imbuga ngurukana bamenye kuko uri kurana n'abakuru runo rutonde abaririmbyi bashizemo si benshi. Nabahe bantu wewe kubwa ubona ko bamaze gukora ibintu amateka yo kuvuga ibintu no gukora amateka menshi kuri internet ku buryo bwo kwitwa influencer havuyemo abaririmbyi. Hariho nk'uwo bitwa Mr. Tubane Neza for example ni comedian. Yes, ego akaba ari n'undi bajya bamemere Shazere arakurikirana cyane gose yitwa nde Shazere wa wundi akora amameme. Yes, Shazere memes akora yes akora amamenmes na hatarimo muri adakora ibintu byatari mugaga gusara kwigana cyane gose. Wowe uramwemera ntaco kuzima rose umuntu amufana. Amena Simbizi wa Semavumba arakurikirana cyane gose abo bantu ku mbuga nyinshi. Yes, Simbizi akoresha cyane urubuga rwa Facebook. Ndanabibutsa yuko mu gihugu cacu abameno ba influencer benshi bakoresha Facebook. Thank you so much. Utuhaye icyumviro ciza kandi urakoze ugira ibihe vyiza uherereye mu ntara Ngozi. Uturamukirize n'abanyengozi bose utibarakunda kuri Buja TV. Yes, thank you so much ku bantu ariko radukurikirana n'abari Ngozi. We love you so much. Allo mumeze neza hamandi desire muri Mutima Bar. Abantu muri Mutima Bar l'émission hands up amaboko yanyu hejuru. Merci beaucoup kwa muri ko muratwereka ko muri ko muradukurikirana. Murakoze antuka nukura umunsi umwe tukaza kubatemberera ngaho muri Mutima Bar kandi muzotwakire neza nko muri ko murabitwereka ko muri abantu bacu. Yes, avuze ngo ndi desire muri Mutima Bar hama ni muduze haruguru ivyo bintu vya vishu na Satbi ntitubibona neza mukomere. Merci, turaza kugerageza kubiduza gato kugira biboneke. Ni amwe mu makuru twari ko turavuga ko nibaza yuko nimba bakurikiranye ikiganiro nta kibazo wabyumvise n'ibijyanye twari ko turavuga ko gusa biriko biraca musi kugira ngo mubandanye mubibona. Ale Bruce Kanyosha ama part 3 influenceurs wa mbere ni Jisho aka Zimya ivyo birofa, wa kabiri ni Semavumba Simbizi, wa kabiri ni Vab King Memeur. Merci beaucoup, merci. For example, Jisho aramaze kugira
impact nini ya kuri zino mbuga ngurukana bumenyi mugani baza yuko jisho batomushiramo muyihiganwa kuko atoye kano gashimwe nk'ubu yo wa mbere ninde yoza ukamutorera jisho twoca tumubona n'abamemere nabonye ntibaboneka yes ariko abamemere baba bazwi baba bahari ariko jisho vraiment gashimwe kiwe nimwamushiramo muzoke mukama ntaco hari gihe usanga ari jewe allo mumeze neza ni Gerard Igitega ndiko ndabakurikirana ijana kwijana. Gerard, merci beaucoup mon frère, tunanatahije n'abanyagitega bose mugira ibihe vyiza muri ko muradukurikiranira muri abantu bari yoba abantu bari nyabututsi abantu bari muri zijya ntuze nyinshi zigiye zitandukanye mugamba yes ahantu heshi hatandukanye mu ngahi Gitega nubwo ntahazi neza nifuza ko n'umunsi mwiza kuhatemberera amaboko yanyu hejuru turamukanye. Thank you so much kuba mwadukurikiranye, merci no kubandi bantu bari ko baradukurikirana bari mu ntara nyinshi zitandukanye, abanyamuyinga, abanyakirundo, abanyengozi, abanyakayanza. No musama message y'abanyakayanza ndacayarindiriye muri no minota mike isigaye. Guys, abantu bari mu Kayanza ngiyo nimero ya WhatsApp mutwandikire mutwereke ko muri ko muradukurikirana, murazi ko tubakunda cyane. Ejo tuzonagaruka ku yandi makuru ya Kayanza represent. Ndiko ndavuga abaririmbyi bakomeye bavuka mu ntara ya Kayanza. Cyane cyane ko musanze mubizi yuko Kayanza ivamo abaririmbyi benshi kandi bafise ububasha bukomeye banazwi muri kino gisagara ca Bujumbura no muziki wa 257 bakunzwe cyane. Ndacarindiriye ibindi vyumviro byanyu. Yes allo. Yes allo. Allo. Yes, zamuragabanya volume za televiziyo yanyu kugira ngo dushobore kumvikana. Yes, aba influencers batatu kubgawe wemera yuko bakwiye kwitugeza izina ryo kwitwa influencer muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ni bande ninde nande uraza kutubwira amazina atatu y'abantu ba mbere uravye ibikorwa bamaze gukora, uravye amateka bamaze kwandika, uravye inyifato bagira haba ku ma social media no muri societe muri rusangi. Batatu ba mbere wewe kubgawe wemera ko bamaze kugira impact nini. DJ Kuru kuko kose nawe urafise abantu maze kubona yuko bari doté d'être bakwiriye amateka yo kwitwa influencer ku butaka bw'u Burundi. Ku butaka bw'u Burundi aba influencer ni benshi cyane. Iyo mvuze batatu no bani nicuze kubera abo nkurikirana ni benshi. Ni benshi urumva ndavuga nka Ediso ndayahoze. Sanzwe rumanditsi ku rubuga rwa Facebook. Ndamwemera cyane. Yes. Ozi ndamwemera cyane. Simbizi wase mavumba ndamwemera cyane. Abo nemera ni benshi bose sino bavuga ngo ndabamare hama turaba bandi tugende ku bakobwa umenga ku bakobwa nkunda gukurikirana Mokenzi yatanguye kumenyekana ataratangura Mokenzi iyo tuvuze aba influencer nka Mokenzi gituma tumushiramo yes allo yatanguye kumenyekana ataratangura no kuririmba bisigura ngo yarashoboye yarapavanye ku maintenance ugushobora kuduza umutwe no kumenyekana bidaciye mu muziki biciye mu bintu yagiye arakora ku mbuga zindi n'intuzenya ni Monia Flair ndamukurikirana cyane urumva ni benshi jewe nkurikirana bose ni presque bose yes habona kandi gatipe nekanda kita gatipe ko mu Gatumba ebara gatipe karatwenza cyane ebana Miss Juana yitwa nani uri mutipe yiraburuko ebana usanga ndamukurikirana cyane nibagiye gusa uko yitwa mugabo nabonye bishoboye akunda kwambara gashati yes kuturongo twa blanc noir yes uramaze kumubona yego yes allo muri kano kanya akunda kwambara agashati k'imirongo yera n'irabura uramubona ujya mutipe barayica muri kano kanya nyene tuvugana Edison yahoze umwe mu bantu bagumye bagaruka ko bakwiye kwitwa mu influencer cyangwa mu influencer ahejeje gupostinga ku rubuga rwa Facebook haraheze hafi munota umwe gusa yanditse avuga ngo aho tubiravye na Title 6 Demana yari kuba umu influencer mwiza. Title 6 Demana kubwa Edison yahoze ngo nawe akwiye kwitwa umu influencer nawe nyene yarakuza amateka ni gusa ni kubera muri imyaka 2 cyangwa umwaka umwe byahaciyemo akantu nyene katagenda neza peut-être abantu badahuriza ko yuko yoba ameze bien akomeye neza cyangwa yes allo paranganye allo
yanyereye yes arabemera yuko yaparangaye n'abandi batavyemera nanye ntavyiyemerera mugabo nawe urubuga rwiwe mu bantu bakunda gukurikiranwa cyane mu Burundi yes kandi bakagira icyo bavuze kigafasha no mu baririmbyi yararimo hari umuntu agiye guterera iciyumviro nibaza ko ari kuri ujya mu tipe ari kuravuga ngo mu Gatumba yavuze ngo ujya mu tipe yitwa Kiyeboyebo yariko araguterera peut-être usanga ari Kiyeboyebo canke Kiyeboreba rundi canke yashatse kuvuga Kubaba sanga yashatse kuncokorezamo mugabo atuka yashatse kuvuga umuntu ko ari we yitwa Kiyeboyebo yes turi ku musozo w'ikiganiro ca explosive cuno musi hari amakuru menshi yes hello yes hello yes muze muragabanya televiziyo ndabona ko muri ko muradutelefona muri benshi tudashobora kumvikana mugabanya amajwi ya televiziyo kugira ngo dushobore kumvikana amajwi ntasubire kuzaragaruka muri ko muradutelefona canke mutwandikira yes thank you so much ku bakunzi ba explosive turiko turabana muri kano kanya nibazi ko turiko turagana ku musozo DJ Crew ubundi fasha gushimira abantu badukurikiranye kuri no munsi bakanabitwereka bakanatwandikira bakanadutelefona n'abantu beza twakoranye kandi twabanye twagiranye ibihe vyiza reka nshimira abakunzi ba explosive ndabashimira ko bafashe uwo mwanya kugira ngo bakurikirane imboneshakure yacu ariyo yabo Buja TV hama ikiganiro cyagenze neza ndabashimire cyane hama baragahura uko nyene bazokwame bakurikirana iyi televiziyo cyane cyane ikiganiro explosive naho gihera ibintu birabandanya hama ni DJ Club Reach Your Vibes the party master yes man big man selector boom. yes boom shakalaka boom niyo code abanda bakunda cyane yes thank you so much ku bantu twabanye kuva mu ntango gushika kuri zino mpera za kino kiganiro abakunzi ba explosive bisigura ko muri abakunzi bacu natwe turabakunda cyane murabizi yuko tuba turi ngaho kugira dushobore gufashanya no gukorana kuri bino bintu byose babiri ko biravuga muri industry tubicane hirya no hino tubiyage ko my name is Kubaba the son of the living God Mr. you know namanda yibutsa ko ndumugabo nyamugabo sindi nk'ababagabo ubugabo bwawo bugarukira ku muntu gusa kandi butari mu mitima mu bikorwa no mu vyumviro vyabo kora je ndakunda ukuri nkakunda abantu bose bavugisha ukuri nkongera nkakunda n'abakunzi ba explosive tuba turi kumwe from Monday to Friday do 17h à 19h muri kino kiganiro nyene aho tuba turiko turaca hirya no hino amakuru adasanzwe abari ko aravugwa muri entertainment mwakoze ukanya twamaranye mwakoze ku bihe byiza twagiranye mwakoze ku bintu byose mwagize nk'intererano mwakoze kudutega amaso yanyu n'amatwi yanyu dusubira ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro turi kumwe n'umutumire ndanababwira ko ku munsi w'ejo dufise umutumire tubazaniye kandi ibintu bizoba bimeze neza cyane binaryoshe guys we love you so much mugira aho mwambu wawe mugira ibihe byiza mugira umugwiza mugira amahoro n'amahonda mugira ivyona n'ivyonona mugira amahoro mugire umunezero mu banyu no mu byanyu ciao ciao